Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi w'imanigenekerezo rya 17 ntwara n'umwaka wa 2024 kaza mfite namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye ingira mpere ku masonga. Abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania barabandanya kunanizwa na leta yaho uretse ukubomorerwa amazu bakikamwe umusaya kubera umwikeko ubu hageze aho bangirwa kuja kwivuriza hanze y'amakambi babamwo. Ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa birabandanya kuduga ku murindi uteye ubwoba. Uyu munsi tubashikana mu ntara ya Gitega abanyagihugu baho bwanwa bwapfutse umunwa muri ano makuru tukaza no kubabwira ibijanye n'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kibandanya kuba umuzi wibuye yana yandi ni mukanye sase ndabaramutse nongere ndabaye nikaze mwidonido. Ndasuye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu yavugwa mu gateka kazi na muntu aho bamwe mu miryango y'abafungwa bari mu ibohero ry'abakenyezi mu ntara ya Ngozi batabariza babo badasiba gutotezwa na bagenzi babo. Itotezwa abanyororo bavuga ko rishigikiwe n'umuyobozi w'ibohero kuko ari we yabahaye ubwo burenganzira ubugize ngo aragerageza kuvyiyamiriza gakubitwa agashaya canke akimurirwa muri ndi bohero kure yahavuka. Ni nkuru tubaza Emile Nibasumba. Abanyororo bagize umugwi uhohotera abandi ni Ciza Diane aza kwisonga akaba ari nawe mukuru w'uwo mugwi Muhimpundu Lamantine hamwe n'utwara abandi banyororo bita General Virginie mu gihe mu ibohero ry'abakenyezi ry'Ingozi abanyororo birirwa barahohoterwa benshi bazira ko hari bitagenda neza biyamirije ibidaheza ngo bihimbara umuyobozi w'iryo bohero Inamahoro Janine nk'uko isoko ryacu ribivuga. Uyu muyobozi w'ibohero yitwa Janine yarashinze bedi haje c'abasekirite b'abanyororo bakahotera abantu ubuze ugakubitwa bagusohora mwijoro bakagukubita ibihiri. Rero abambere barabumva izo defu zihari acafata arabasanzaza baronga ikibubanza mu Bujumbura bakura amafi y'imiryango yabo bakiburana arabangaza hari muri December. Ubu rero igitini ya kabiri nayo irabonye izindi betize zibaho nawe aciye asanza dumva ubonye betize wese agashaka kubishira hejuru kuko ariko barakubitwa batacu bazira ucuruja mu yindi bohero. Ciza Diane umukenyezi yakatiwe umunyororo wo guherayo nk'uko vyemezwa n'amasoko yacu mu ibohero rya Ngozi asanzwe afise amafaranga menshi akaba ari ntakogwako icyavuze kirijana nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Uyu rero umunyororo witwa Ciza Diane niwo twayibohero rero uyakorana n'umuyobozi yo wewe nta kubitwa transfer kuko niwo nibohero ni wa finance amahera n'abandi bose bahota umva akubwiye ati jewe uwo ntashaka nitubana umva icavuze nico nyene kuko umva kubera amahera yiwewe nta transfer agiri bose baragenda Ciza Diane yigera ba muri yo prizo kubera bafitanye amakontra y'amahera bahana unamuvuze ugiye no mu biro gusa mu munano umuyobozi akakukamba ibyo zina ntibivugwa numva ni ntakogwa. Abakenyezi bafungiwe mu ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi basaba bashimitse ko uwo mugwi ubahohotera wosambugwa ibara ritaragwa. Basaba kandi ko umuyobozi yohindurwa kuko kubgabo vyamunaniye gutunganya iryo bohero. Mu ruganda rwa RPA twahamagaye Inamahoro Janine umuyobozi w'ibohero ry'abagore ry'Ingozi kugira ngo agire icashikirije kubyo yagirizwa n'abanyororo. Telefone yiwe yahamagara ariko hakabura uwitaba. Emile Nibasumba abandi batabaza n'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania nazo nyene zirembejwe n'agatetezo zikorerwa. Izo mpunzi zimenyesha ko muri no minsi atamuntu numwe ari kuriwe kwivuza hanze y'ikambi naho yo baremvye ibize vyiyongera ku ngendi babaje yo kubomora amazu yabo baba bagirije amakosa nk'uko naganire na RPA avyigana. Twasuye muri kaga proteste nyene kabo kamisi yose abaraza bagasaka mu mazu bagasaka amakara baherahiye bakabona ikintu coba cane carangiye mu makara cane naho aho bashobora gucanira amakara bigera kuzobacanira ku makara ikibumbiro bashobora twara ifomu hama aho hejuru yo gutwara ifomu ushitse hariya hariho ibindi bihano baca baguha zo kuguma uza guharura ahantu bakaguha nk'inteka nk'imwe canke nka zibiri. Urumva ni ibintu bibabaje cyane ubuhoho bavuga yuko bazoshobora agakosa kose ugize benshi hari abo baca basutirira n'amazu yabo aho bahora baba. Urumva agatoteza kadasanzwe cyane. Icyongeye ko naco kinateye ubwoba cyane n'abantu bariko baragerera ingorane ngaha hantu
urumva ryacitse ibara hariho abantu bategerezwa kuronka ubufasha inyuma y'ikambi ariko ubu baravyugaye vyose baravyugaye hariho abategerezwa gukurwamwo ivyuma hariho abarwaye indwara zitandukanye zitegerezwa kuvurirwa hariya hari hari abari bafite amaoperasiyo bategerezwa gukorerwa hariya byose baravyugaye impunzi ziri mu bwoba bwinshi ntituzi ibi bintu buca bizogenda gute abo bantu bazomara iminsi ingahe kugira ngo bashobore kuronka ubufasha ibibazo bikomeye cyane bagiye kubaza igituma batavurirwa inyuma y'inkambi bakagenda inyuma y'inkambi bababwira ngo nta baje ariko ntazo twibaza na gatoya yuko vyoba bizima n'ejo ahubwo ni ca gatotezo ho gushaka kwirukana impunzi ngaha tutandukiye ubu naho yavugwa mu ndera y'imyidogo ari myinshi mu bavyeyi b'abana biga kw'ishure shingiro rya Rabiro riri muri komine Buraza mu ntara ya Gitega kubera amafaranga y'umurengera batangishwa n'ubuyobozi bw'iryo shure umwe muri abo bavyeyi amenyesha ko badatahura ico amafaranga 8,800 umunyeshure yishura agenewe kandi vyitwa ko biga ku buntu uyu n'umwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure twebwe turafite ikibazo icyo kibazo ni icy'abana biga kuri Rabiro ya mbere ubu ufite abana 3 babirukaniye rimwe imyaka cyagenda tanze 26,400 icyo twasaba leta nuko narigita abana atamera batanga ubu atamera leta baje batanga mugo munyesha batari 8,800 bakubira baje cyane arija n'ubukene abantu babifitiye hari nk'abana usanga bafite umuvyeyi niko ugasanga ariko amurishe ibihumbi nk'ufite abana 4 cyumva komera cyaba menshi umwana matanze 8,800 babadije bakavamo nati teste ngo bakora icyo teste ngo ibibazo ngo bakora ngo ntitegurike ngo siporo ngo ntitegurike amahera nabiga mu marise kominale nkashika nihereye ko nk'ubu ufite abana 4 mubiga muri ekofo cyangwa ko amahera menshi aho naho baza muri komine ntumenya kimeze uku bose bama guherekana umuyobozi ni ekofo Rabiro iri muri komine Buraza depite Buraza erupeya uko nari nababwiye mu ntango zano makuru abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega baratewe umutima uhagaze n'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa bibandanya kuduga aho kugabanuka mu gihe bo bamikoro yabo aguma ari yayandi bagasaba leta kugira ikikoze danikirira twumva mwizo nido abanyagihugu batari bake bo mu ntara ya Gitega muri rusangi bavuga ko iminsi igenda ariko bagira ingorane zo gufungura no gufungurira imiryango kubera ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa bitera bidugaho kugabanuka aha baravuga nk'ibiharage byiyongeye amahera 500 ku kilo kuva itera ry'impeshi ritanguye no kuvuga mu ntango z'ukwezi kwa kabiri guheze ibiharage bita kinure bikaba byavuye ku mahera 2,200 bija ku 3,200 ku kilo ibiharage bicanze navyo byavuye ku mahera ari hagati y'2,200 n'2,500 ku kilo bija ku mahera 2,800 ku kilo nayo ibiharage by'umuhondo byavuye ku mahera 3,000 ku kilo bija ku 3,500 ku kilo umuceri mwiza wavuye ku 3,500 uja ku mahera 4,000 ubaye nawo wavuye ku mahera 3,000 uja ku 3,500 nayo ibiraya byiyongeye ko amahera 500 ku kilo nukuvuga ko ibyahoze bigugwa 1,300 ubu bigugwa 1,800 ku kilo igitoki naco cyiyongeye ko hafi 3,000 bivanye nuko kingana kandi n'amahera cyahora kigugwa nayo ibitunguru bitukura ubu bigugwa 6,500 ku kilo byahora bigugwa amahera ari hagati y'4,500 n'5,000 ibyatangaje abatari bake inkurikizi z'ivyo rero zikaba zibonekeza mu mazu y'uburiro aho ku isahani baciye bongera ko amahera 500 abatayongeye ko nabo bakaba baciye bagabanya urugero rw'ibifungurwa batanga nukuvuga ko isahani y'ibifungurwa yahoze igugwa 2,000 ubigugwa 2,500 yahora igugwa 1,500 nayo ubu ikabigugwa 2,000 mu nzu z'uburiro nyinshi bakaba barahagaritse gutanga isahani y'ibifungurwa y'1,000 iyo bahora bagurisha 1,000 bakaba ariyo baciye bashira ku 1,500
abanyagihugu rero muri rusangi baba abafungurira imiryango yabo baba abafungura mu mazu z'uburiro bavuga ko bitera bigora kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa vya nkenerwa mu gihe amikoro yabo yoyo aguma hahandi adaca yiyongera canke mbere kuri bamwe amikoro yabo agatera agabanuka bagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiciro bigabanuke aho kuduga canke naho nk'abahembwa imishahara ya leta bongerezwa iyo mishahara. Danicler iratwumva mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho naho havugwa igiciro c'amakara kibandanya kuduga amasoko atandukanye amenyesha ko igiciro c'amakara cigwije na kabiri mu kiringo c'ukwezi ibidaheza ngo vyorohe gukinjika ibifungurwa kubagiza amahigwe yo kubironka abanyagihugu bagasaba leta gucungera ibijanye n'ivyo biciro kugira ngo umudandaza wese ntasubire kugurisha ku giciro yishakiye. Ni tubaza Emmanuel niyongeko mu makaritie amwe agize zone ya Musaga muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura umufuko w'amakara ugurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 105 mu gihe uwo mufuko nyene wahora ugurwa hagati y'ibihumbi 45 n'ibihumbi 50 haraheze nk'ikiringo c'amezi abiri. Amasoko ya RPA muri iyo zone avuga ko ivyo vyoba vyavuye kw'ikena ry'igitoro na cane ico mu bwoko bwa mazutu gisanzwe gikoreshwa n'amakamyo azana amakara ayakuye hagati mu gihugu. Muri zone ya Ruziba itari kure ya Musaga ibintu byifashe nk'uko nyene. Amasoko yacu hamenyesha ko ico batomborerako wari uko naho ayo makara zimvye ngo kenshi bayaronka avuye muri komine iri hafi komine ya Mutambu iri mu ntara ya Bujumbura. Ikibazo c'amakara azinje gusagaho ibira rimwe no kukonya bayazanye ngaha mu misozi iduhananiye Mutambu cyane umufuko ugereranye ubusanga ku mafaranga ibihumbi 80 ibihumbi 100 igice cy'umufuko twaratugura ibihumbi 25 kare ubugiye kuri 50. Ico kimwe kandi no ku mutumba wa Gatunguru muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura abanyagihugu bavuga ko haheze ukwezi umufuko munini w'amakara wagugwa hagati y'ibihumbi 35 na 40 ariko ubu ngugugwa ibihumbi 85 nayo umufuko muto wahora ugugwa hagati y'amafaranga ibihumbi 15 n'ibihumbi 17 ubu ngugeze ku bihumbi 40. Kubera iryo duga ry'igiciro c'umufuko w'amakara bamwe ngo bahitamwo kugura amakara ku munsi ariko naho nyene ngo ntivyoroshe ni mu gihe ayo bahabwa ngo badashobora kuyakoresha mu gukinjika ivyo bafungura kubagiza amahigwe yo kubironka. Kuvuga ngo ubuzima ngo burazivye ahubwo vyarunyutse kubaho ku munsi uzi ko ukoresheje amakara ntuja munsi y'amakara y'ibihumbi 3 ayo 3 n'ahandi nyene vyo kuderembeza bitashitse nyene ngo tuye kuduharage watse nk'uturengarenga gusa bise waje n'ibiharage ntukuja munsi y'amakara y'ibihumbi 4 ibihumbi 5 kuvuga utwo usanga batanze ku gihumbi n'ikice nk'ikitse nyene ntaco tumara umuntu n'utwari ntaco tumara nuko rero usanga mu amikoro nyine usanga bitoroshe. Abo banyagihugu basaba leta gucungera ibijanye n'ibiciro vy'amakara kugira ngo umudandaza wese ntagurishe ku giciro yishakiye. Arakoze na Emmanuel niyongeka nyene mu gisagara ca Bujumbura kuronka igitoro n'ubu biracari amananiza abagendesha imiduga mu gisagara bavuga ko batakigira ayo bacira nayo bamira ibintu aho bigeze muri kino gihe ngo benshi bahitamo gutwara imiduga yabo bakayihagarika mu bibanza bitangirwamwo igitoro bakitahira mu kurindira aho kizobonekera. Idoni na Elvis niyo mungera iminsi indwi yarumanye kuva ku munsi wa mbere uheze igitoro gisubiye ku muzi wibuye mu gisagara ca Bujumbura. Ibintu aho bigeze yaba mazutu yaba essence ubwo bwoko bwose uko ari bubiri nta buhari. Abagendesha imiduga bavuga ko abari bagiriwe baki bakaronka igikwiye mu ndweze ari bo basigaranye igike cyo kugendera ko mu gisagara ca Bujumbura nk'uko uyu mushoferi avyigana. Essence ntayo mazutu ntayo urukurabana twari zereve bari bararonse mu ndwi yaheze izo modoka ziko ziragenda bukebuke bamwe barabara umurongo nawo ebananiye hatari ahantu agira wani ukazotinduka ugasanga imodoka yaruzuye ivumbi ejo wegaye ubuzima turimo buragoye kwe tubura ibitoro tubura isukari tubura amatara yo kuba abandi kweri muri iyi si y'Imana. Muri kino gihe rero ibintu bigoye bikiriko kuko ku masitasiyo hafi nka yose mu gisagara ca Bujumbura igitoro bacumva nk'umugani. Ni mu gihe n'abahora basimbira muri Kongo y'intwaro rusangi kukigurayo bitagikunda kubera amayira adahita bitewe n'amazi. Uyagendesha imodoka avuga ko imiduga bajanye bahagarika ku masitasiyo baritahira. Maze iminsi enda ntondera igitoro ku sitasiyo
kikabura nkimuka nkaja ku yindi kikabura aho bakindangiye nagenda gikakama ntarashikirwa n'ubu byanse cyane n'imodoka hejera kamera ku sitasiyo ubu natayeho aha ninyavya muri Kongo umuntu akazana agatoro none amazi imodoka yinjira mu mazi ukamenga ni ubwato kayibura neza urumva umuntu agenda agaterera imodoka ku sitasiyo aho kizozira bikazoza. Ivyo rero biruko mu gihe gushika ubu leta atahumure yigera itanga ku bijanye n'iryo kena ry'igitoro ryama ari agasakisake mu gihugu, kimwe mu bituma ubuzima bw'imiryango y'abo bagendesha imiduga buhungabana kubera kubura akazi bitewe n'uko imiduga yabo yahagaze. Shinamwe makunzi ba RPA no kuri no nkuru ya mugenzanje Elvis nyo mwungire duce dusozerera ko ano makuru twabateguriye. Shimire mwege mwese mwari muduteze yombi, ndashimiye na bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bamfashije gutororokanya no makuru nabashikirije, nibagiye n'abahinga b'ivyo mu batwiya no madwi abashikira atanga gatosi. Jose ari muzeneza nako ndabashikiriza ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyi no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha.